ni gute tuba dufise inzego zijejwe gukurikirana y'amadeclaration de bien, ni loi iri mu ibwirizwa shingiro, ni itegeko riri mu ibwirizwa shingiro. Hama uno munsi avec integuro y'imbona kazoza nitubona ko iryo tegeko riko rirakurikizwa, mbega hoho ridakurikijwe, hama abazoba bafashe mu makosa bahanwe n'amategeko, eske iyi mbono izoshoboka mu gihe tutariko turakurikiza rya tegeko ry'uko abantu b'abakuru bogira amadeclaration de bien, kugira ngo kameme tumenye la suite ibi bizokurikira, hama bidufashe mu kugira ngo dutere imbere, kuko ntituzotera imbere atabone gouvernance. Twavuze sante gusa, rero tuje kuri sante baravuga ibijanye na qualité de la formation. Est-ce que mwiyo mbono la qualité de la formation tereke dufise la formation mu Burundi en matière de la santé turabanyuma ku isi no muri EAC nitwe twenyene tugikoresha ba A3 mu bitaro. Umushahara do 400 niturazazenkane muri harmonisation de salaire muragenda musubize zijya salaire a lisansi yakoze imyaka 10 nakwiza 400,000 niturazazenkane a lisansi bakarorea nivyo none yana kwesha birimwe biranditse ayo 400,000 turazazenkane ntushobora gupanga inzu. Urabona igihugu cy'u Burundi cariyemeje gushika mu gihugu c'imbono 2040, hasigaye imyaka 14 kugira ico kiringo gishike. None ibintu bimaze gukorwa bikuru bitwereka yuko iyo mbono tuzoyishikako vyoba ari ibihe ariko birakorwa mugabo bikugeza ruto kugereranya igihugu kivuye. Ikigo cacu uravye nk'abantu bafise droit l'électricité, droit amazi mu mazu ni bake cyane kivuye kure, mugabo ntidushaka kuvuga ngo rero mu mwakoze mu magarageje tubona turi kure ko byaye mukatera piyemeje twazivuganye la réduction des inégalités sociales, tubona rero bikiri kure. Nitwa Niyonkuru Fideli ari mu ndongozi za sendika Sinapa niyo kwa muganga, abakozi bo kwa muganga turi muri Kosibu no mu y'inama nari naje kuserukira Kosibu ni biserukira abakozi bose, sendike no sendike ibiserukira akazi bisera amategeko ya Organisation Internationale du Travail agenga ibihugu vyose biri muri ONU Ndora Burundi muri reglementation y'ivyakazi. Imbono kazoza ni imbono nziza, ni imbono utafisi yaja ntagiri yava mugabo utangura kuraba yuva kugira urabe yuva en terme clair muri notamment muri santé publique murambaranza kubanza kucasane hari ico bita d'évaluation rétrospective na prospective, kuko ubanza kwanaliza aho ari uri ugacura biyuje, ushobora kurabiyuje rero utaravye uri. C'est ce qu'on appelle communément l'analyse critique positive, critique négative, mugabo ugaca rero wevalua nivyo mu imbono baragize evaluation o twasanze notamment muri gouvernance umenga muri kijya gitabo c'imbono sinibuka neza ko ari 12%. Baratwibuza muri yo bikombe mugabo sira gouvernance kandi ari wewe wikota ukiha amanota 12 kwijana ucurabi yuri kuraja mu myaka isigaye 13 14 aho kwa kugira umuntu arabahereye ahari. Reka rero tugende muri ya mapilier, on a eu l'occasion d'analyser à l'occasion d'une conférence de presse qui est organisée par le syndicat Sinapa sur iyi vision. Ico gihe twavuga ibijanye n'ikema ko ari pilier ijanye na santé, twavuze santé gusa. Rero tuje kuri santé baravuga ibijanye na qualité de la formation.
est-ce que mwiyo mbono la qualité de la formation tere que dufise la formation mu Burundi en matière de la santé turabanyuma ku isi no muri EAC nitwe twenyene tugikoresha ba atruwa mu bitaro nitwe twenyene kujya muri reanimation bakigwa n'umuhatru ukazovugwa n'umuinfirmière atru daire babita les infirmiers auxiliaires de la santé nitwe twenyene ngayi Burundi kuri qualité de la bijanye na santé mu Rwanda muri Rwanda no muri EAC barababwira yuko le niveau minimal ari niveau licence sa iruhande yacu le niveau minimal ni licence kuko beyangaje muri santé les médicaments amagara y'abantu kibikomeye murabizi les médicaments ubu nakamara amazi informez-vous centre de santé n'ibitaro nakamara amaza nta muti n'umuhari sivuze ngo nta n'umuhari hariyo ordonnance usanga barakwandikira ubu ugiye kuri la qualité des hôpitaux harabaye on a eu l'occasion d'analyser mwarumvise ngo les hôpitaux communaux ziza ari mesure politique heshi nta muganga n'umwari barahataye kandi bari bafite amateka il y a pas d'hôpital sans médecin mais la triste réalité nuko biri hose les hôpitaux communaux hanyuma la qualité des infrastructures kirimwo mu mbono mwoja y'umutanga nakamara amazi ibi byose byace bizanwa n'iki muri byo byose bya qualité bijana n'abakozi duteza imbere n'ibikorwa by'abakozi umukozi kugira akore rero hariho le salaire burundais baravuze ngo harmonisation des salaires ubu undi tukivuga ko ari salaire mbere muri sane tuvuga tuti ntituzi ko ari sous-estimation canke iki ahubwo si la solution n'abakozi bariko batubuze sukubu tutakaze kwatazuka kumari uwayemera gutwara imoto canke ikinga sivye ku kazi akagenda akadepoza uje kwivuza canke bicanga urengana kugira ngo umwe wese iri ko arafunguye umushahara do 400 350 muri harmonisation des salaires muragenda mu sukuve zijya salaire ari sansa ko imyaka 10 nakwiza 400 350 ari sansa bakarorea nivyo none yana kwesha birimo biranditse ayo 400 ubu 350 ndushobora gupanga inzu. Urabona igihugu cy'u Burundi cariyemeje gushika ku gihugu c'imbono 2040 hasigaye imyaka 14 kugira ico kiringo gishike. None ibintu bimaze gukorwa bikuru bitwereka yuko iyo mbono tuzoyishikako vyoba ari ibihe. Akabazo ka kabiri mwavuze ati kugira ngo igihugu kibe emergent harabaho ama industrie de transformation. Rero nama numva mu makuru yuko hari abantu bazanye imitahe kugira ngo bakreye izo entreprise de transformation bakakubiturire ukaca usanga bamwe baratinye gukrea izo entreprise de transformation abandi bakaca bihorera ntibabigire. None ubuna abantu ntibaguma bakubiturire izo industrie zize ya emergence y'igihugu umuntu izoshikako. Ica gatatu je amaze igihe kirekire bigisha kurwanya igiturire uko bavyigisha ahubwo ngumva mu makuru hirya no hino ahubwo umengo bakanguye babandi bakirya bakaca bakirya guhuze. None ko wumva igiturire ciraye hamwe tworaba abakirya basumvye inguvu abakigwanya. None igihugu kizoshika kuri iyo mbono gute? Iki cigwa twavuze ivy'imbono kazoze 2040 na 2060 igihugu cifashe igihugu giteye imbere. Hanyuma hari ivyo leta itezwa gukora ivyo twabivuze na cane kuraba ay'amapiriye z'iya nkingi ko zija mu ngiro ifatiye ku buryo buhari. Turavuga intambamyi zishoboka na cane ku buryo leta idafise kugira ishobore gushikana kuri iyo mbono kazoza mu mwanya wa hagufi, ariko tukizera ko izoguma irondera uburyo. Icerekeye amashira hamwe
adaharanira ibyiciro bya politike nabyo twavuze ko nayo nyene kugira ashobore guterera muri iryo terambere tuvuga ko hariho intambamyi zitandukanye nayo nyene ayo mashirahamwe arafise ingorane z'uburyo na cyane kugira ashobore gukora bya vyigwa twamye tuvuga yerekane ingene iki gikorwa canke uyu mugambi uyu canke uriya utashoboye gushikwa mu ngiro aho twovuga nk'izo kapasite nk'ubwo bushobozi bwo kugira amatohoza kugira raporo amashirahamwe atanze ari raporo yumvikana kandi iboneka kandi koko atuma asahiriza iyo leta na cyane ifatiye nko kuri ibi byo kurya ibiturire murumva nk'akarorero nk'amashirahamwe yigenga igihe bashaka kuraba kuvuga barabatari barajya Bujumbura Rumonge icatumye ridashobora gushikwa ko uno munsi amashirahamwe ateza kurondera uburyo bukwiye kugira igire enquête irabo bwa mbere abubatsi barabara irabo bwa kabiri leta itatanze amafaranga hageze irabe cyane bahawe amasoko ngene baronse ivyo bintu byose kugira ugire iyo enquête yonyene ya Bujumbura Rumonge bigutwara umwanya ivyo amashirahamwe yigenga nka societe civile ubona ko gifise ubwo bumenyi buke bwerekeye kugira bagire amankete afatiye ku mapreve afatiye kubiboneka izo ni ntambamye amashirahamwe agira yindi ntambamye amashirahamwe agira kugira ibi bintu byerekeye iterambere bishoboke ni gutinya ubwoba kubera iyo abantu bagira amankete cyangwa bagira amaraporo harimo ibintu usanga bidashimisha abasanzwe batwara ubwo rero ubona nko kuvyerekeye nk'amadroit civil et politique vyerekeye la liberté d'expression amashirahamwe menshi unakibikora ko cyane harimo ubwo bavuga bati ibinini babivuga namwebwe mu bamenyesha makuru murazi ko hari gihe mutaja kubaza abandi bantu batari nko mu by'intwaro cyangwa batari mu mugambwe utwara ubwo rero burahari mu mashirahamwe agatuma ibibazo bimwe byiterambye gushika ijya mbono kazoza kuko baravugamwe état de droit nico umuntu wese yisanzura akavuga ibyo ashaka atibaza ko azobikurikirana murazi ko haro abamenyesha makuru n'andi mashirahamwe usanga bavuga bagenda mu masentare bavuga bati warengeje urugero ivyo navyo biratuma amashirahamwe atisanzura nikinje twavuze mu ntambamyi amashirahamwe ahura nayo kugira ntashikire kuri ya mbono kazozi gucifashe igihugu giteye imbere murazi ko mu bihugu vyifashe habaho agateka kazina muntu mu bihugu vyifashe habamwo guhanahana ayo makuru na cyane amashirahamwe akigenga izindi ntambamyi zituma iyo gushira mu ngiro izo mbono kazoza ni kuvyerekeye ingene amashirahamwe yonyene akorana hagati yayo ishirahamwe rimwe riragenda rigakora iki ugasanga nandi mashirahamwe ntahana amakuru byo tara synergie d'information canke la coordination iyo société civile ivyo navyo nyene bituma ya mbono kazoza tuvuga 2023 na 2026 bidashikwa kuko urasanga uburyo bugenda bw'eparpie busanza ugasanga urikome yakoze ibi owaje yakoze ibi ugasanga n'abandi ntibakoze ivyo byose ugasanga ntibaja hamwe kugira bashobore gutora abarongoye na cyane habi ivyo bibaza izindi ntambamye ningene n'ubwo bushobozi tuvuga amashirahamwe vyajejwe harimo le plaidoyer ningene amashirahamwe aje hamwe kibazo kigoye nk'ikibazo cerekeye nka liberté d'expression kuvyerekeye abari biturire kugira bagire ini note imwe bandikire nk'umutegetsi abijejwe yaba umukuru w'igihugu yaba assemblée yaba sena kugira bavuga bati koko ibi bintu muri gisata c'amagara y'abantu abaganga bariko baragenda bandike bashize hamwe bose bafashanye hageze kuri kibazo c'umuyaga nkuba ati koko turabona ko regide zidatanga umuyaga nkuba ukwiye kandi twumva havugwa ibaje hamwe haroro ikibazo cyo kuja hamwe cyo kugira amashirahamwe agira ingufu zikomeye na cyane bikunyurwa nuko usanga badafise nubwo bushobozi nubwo buryo nubwo mu bisanzwe amashirahamwe haranira ineza bene gihugu kubera dusa turi mu gihugu ca démocratique nko tubivuga demokrasi Uburundi igihugu ki démocratique rero ubwa mbere amashirahamwe ararekuriwe kubaho aho niho abantu banza gutangira umuco ayo mashirahamwe ararekuriwe kubaho rero twege nk'ubushikanganje bujeje gukurikiranira hagufi ibijanye no kwemererwa kwa mashirahamwe no gukurikirana ivyakora ku munsi twebwe turashima ko ubwa mbere ayo mashirahamwe ariho hama nivyo yose ntiyamari karakora nkuko yavyiyemeje
harimo yavuga ko afise ikibazo c'uburyo mugabo kandi harimo n'ayafise ingorane zifatiye ku burongozi bwayo no kudatahura neza na neza ikibanza n'igikorwa amashirahamwe adaharanira inyungu za politike yategerezwa gukora. Rero twebwe turakenguruka muri rusangi nk'ubushikiranganje, turakenguruka ingene ayo mashirahamwe akora nubwo tuyasaba ko yobandanya icambere akabandanya yigisha afasha leta kwigisha icambere mu biri mu mbona kazoza, icya kabiri na cyane cyane guhagarara ku bijyanye no guhindura ingene dusanzwe abarundi tubayeho, ingene abarundi dusanzwe dukora, haba mu bakora mu buzi bwa leta cyangwa mu bakora mwayo mashirahamwe ingene baba nabikorera utwabo, tukamenyera gukorera ku mwanya, tukamenya no gukorera ku bintu bigaragara by'ibiharuro, muvuga uti uno munsi ko nazindutse nakoze iki, ku mugoroba ukavuga uti cya kintu napanze gukora uyu munsi nakitseko. Rero ni mu bwo buryo azoba ariko arafasha leta mu gushyira mu ngiro iyo mbona kazoza.